ari byo nshoboye noza ndakora filime z'igiswahili canke z'ivyongereza nkajana hanze nkarondera amasoko n'ahandi kuko ngahi wacu tutabeshanye naragerageje je mbere ntako ntagize mu gukora amasinema arenze meza zimbya ntwara amamiliyoni ariko mama yangu mu Burundi nibigize avuga ati uyu muntu reka tumushigikire na gatoya ahubwo barampoze bagumye benshi bashaka kunkubita umugeni cyangwa kumponyora ko ati we tuka we kwanza ntiwize we ntiwize ushaka kudusiga witwaje ibiki n'ibiki bashatse nko kumamengo bamanura bugisira goye urumva ariko Imana yashatse kuvurura uruguru je ntashaka kubesha mubu jewe narakoze mu imisi nakoze sinema nirukanka ndayikora ku munota wa nyuma umuntu yabona ndiko ndayikora wamengo ndumusazi intwari miliyoni 3 kugira ndayijane muri festival miliyoni 3 ndayikoze ijo n'umurango ati je ndagakora akantu gasaka image nziza nkota kamera irenze nini image zirenze ariko mwarabonye festival nta image nziza na rose nta n'ijwi ryiza na rose nta nubwo kuva ntangura kuja mu mahigano nta n'umunsi niwe ndaba n'umukinyi mwiza urumva rero umukinyi mubi none umaze kubona umukinyi mubi ucubandanye ivyo bintu ndi umukinyi mubi tuvyemanye nimba abandi bashobora guhabwa ushimwe w'abakinyi beza nuko bakora neza jere nkora nabi sivyo reko nkora nabi reka mbande nkora nabi uko nyene ibintu mbere nihaye gusa ndakora agasinema nka kame tubiri mu mwaka ariko kuri jewe nita keza nubwo kubandi atari keza ariko muzoza murakabona kuri genda amateleviziyo mu Burundi aranshigikira RTNB irerekana televiziyo filime zanje zayisanganiro zirekana filime zanje reka renze ndakora mwene utwo turu nikora agasinema ndagakubita muri RTNB abarundi babona ubutumwa nabahaye abarundi babone ko Abel hari icyo karabafasha mu buryo bwo kuvuga bwo kubahanura ukuntu noje muri birebire narabonye nacinyijwe none mbeshe narazina sindi n'umukinyi mwiza wowe ukina imyaka ingahe utarigirwa n'umukinyi mwiza ndi umukinyi mubi none umukinyi mubi mushaka giri hamikindi ndababaze reka ndababaze reka shiremo kandi kantu aba promoter mu mabarire ntava ni uwonza uza gutsitara ambabare umugabo je sinibaza ko aya makaro aza kuyatsitara kireka nimba agenda ari impundu ejo habaye amarushanwa festival wabaye wa mbere ni Amede kandi nararyohewe ari mu bantu bakinye sinema kuva kera yaramaze imyaka 11 akina sinema kandi akumaja mu marushanwa nta munsi numwe yiri bwaro bige nararyohewe urumva gikoze kuva kera ariko genda kuri baba promoter abe ari karavugwa gute biriko biravugwa cyane nk'umuntu yarose igikombe yakinye neza amaze imyaka 10 n'ingahake ariko yaza kuba umukobwa abantu bose bavuze ko ari wa mbere mu Burundi ari wa mbere muri Nosi ayuko no muri uri wuda ari wa mbere uranyumva mani kora umwuga wa promoter ntimuzane gutereta genda uterete hirya y'akazi kuko hari umuntu usanga promotion ari karagira harimo no gutereta reka uyu mukobwa namuvuge cyane nitubona nazo nantwengera neza nitubona nahari geyo osanga koze umuti furani mani promoting sinema Abel ndakora sinema ngakoresha miliyoni 5 mugabo nimba ngiye muri Tanzania ugasanga ntibashatse no kubivuga cyane hari umuntu umwe yavyanditse aravuga ati uyu muntu kuri katari karavugwa cyane tubona ibikorwa yakoze ni kubere cyane avuga ati ndi umuhungu kandi no kurana mu isekuru je nabivuze mu mutima nahora numva kera nguraye mu isekuru umukobwa kandi je ndumuhungu mwiza ngene muri Tanzania ati urasa neza hari ikibazo mvize niko nagitsina gabo ndaga mu isekuru mbu umukobwa kugira naje shikirwe gabasha sindabona umuntu araye mu isekuru yabaye umukobwa ndavuga ati bire nta kundi reka ubwivyo ntabeshe ico kintu carambabaje kubona Ameda atsinda ukabona naguma nja kuri Facebook nugura ndabiko gumavugwa wapi umuntu atuwe nyuma y'imyaka 10 n'ingana kubera ari umuhungu vraiment murakoze cyane kuri uyu mwanya mu mpaye nibaza ko nk'abantu dusenga Imana mbere yuko ibintu byose byoba ngaha twabana tugasenga Imana. Mama anasema tunashukuru kwa kuja hapa wote tunataka tuanze na maombi.
ili kinachokuwa hapa chote kiwe mzuri. Samahani kabisa. Tuane dusenga Imana kugira ngo biza kubera ngaha byose Imana irimo. Hanyuma cyo tubandanya tubabwira ibyatuzindikanye ngaha n'ibyatumye tubahamagara. Murakoze kadusenga Imana. Mwami Imana databugira neza yicaye aherahe, turagushima kuri Imana igira neza, dukunda ibihe byose utitaye ku byagiye byacu. Turagushima ko wabanye natwe, ubana n'umwe wese aho yajava, watugiriye neza, uza neza, turinda amakisiga, tugera muri kino kibanza amahoro. Turabigushimira. None ibikorwa bigiye kuba ngaha byose turaguhamagaye kugira ngo ubibemwo, udushoboze, tuganire neza nk'abana b'Imana, byose bigende neza. Turasi ikintu cyose cyotuma bigenda nabi, ikintu cyose cyotuma abantu tudahuza mu byo turimo turaganira, cyane ikintu cyose kibi, kuko Satani ntigera yifuza ko ibintu bigenda neza. Mwami Imana rero ubibemwo, ubane natwe, kandi turagushimira ko wabanye natwe mu rugendo twabaramo muri Tanzania, wabanye natwe ibikorwa byagenze neza, hama kandi wabanye natwe mu kugaruka, n'umushitsi yashitse ngaha mu bigo amahoro ameze neza, byose turabigushimira. Rero ngwino ubandanye kubana natwe muri kino kibanza, mu izina ryawe Yesu tuze gushima, amen. Tubabwire ibikorwa tumazemo iminsi dukora mu gihugu cya Tanzania, kuko benshi barabonye tugenda kandi n'ubwa kabiri tugiyeyo. Rero si byiza ko nk'umuntu ubusanzwe ufise ibikorwa ukora mu gihugu kandi abantu bazi bakunda kubona, si byiza ko wogenda hanze y'igihugu hanyuma waza ntuvuga ati ibintu nagiyemo byari n'ibi byagenze uku. Nicyo cyatumye ndabahamagara. Hama kubw'ivyo urabona ko ndi kumwe n'umushitsi witeka, ni Mama Kanumba. Ni umuvyeyi yabyaye umuhungu, nuvuga yabaye icitegerezo muri sinema ku rwego rwa East Africa cyangwa inarenze East Africa, kuko yarashoboye kugera za Nigeria ni Buraya hose. Kandi nukuvuga Kanumba n'umuntu adasanzwe kubera ko n'ubu amaze imyaka 10. Je mu byo nabonye cyangwa ibyo mbona je mu bwenge bwanje mengo ntawe uramurenga ubustari aho hakurya. Urumva uwo muntu yakoze kugeza yaho yitaba Imana, imyaka 10 gahera uwo muntu akiri umustari ari wakivugwa no ni ibintu bidasanzwe. Kubw'ivyo rero nabahamagara ngo dushoboye kuyaga ibyo bikorwa twakoze, mwongere muyagishe uyu mama icyo umubaza cyose ashobore kubishura. Mama, nawaambia watangazaji mgo ntaji mliko mnaduha watangazaji, umengo na abantu watangaji kwa Kiswahili wanasema ngo ni watangazaji, lakini amutupe ji ziko wapi? Tumewalika watangazaji waje hapa ili tuwajulishe kazi tuliyofanya kule Tanzania, na tuwajulishe wajue kama Mama Kanumba yuko hapa, alafu kila kitu watataka kukuuliza utawajibu. Ndio maneno nasema kichache. Sasa kwa hayo naomba cha kwanza wasalimu, ujitambulishe, alafu tuendelee na kazi zingine. Ikatumuhi kazi abaramutse hanyuma cyo tubandanya n'ibindi. Asante jamani. Nafikiri ninavyoona hapa sura, hakuna sura ambayo inaweza kwa kwetu sisi Tanzania ukitoa shikamoo ni kwa mtu aliyekuzidi. Hapa sioni hata mmoja aliyenizidi, zaidi ni watoto na wajukuu. Kwa hiyo naambia habari zenu na baramuse. Mimi kwa jina naitwa Flora Mtegoa, lakini kwa jina maarufu naitwa Mama Kanumba, mama yake na marehemu Stephen Charles Kanumba. Mimi dhumuni la au kwanza niwape nafasi mniulize maswali. Mimi dhumuni la kunileta hapa la kwanza nakuja kuwashukuru jinsi mlivyonipa kampani wakati ule wa msiba wa Kanumba. Nikaona si heri wala si vyema, muda unakwenda, umri unakwenda, nisije nikatoka duniani bila kufika Burundi kuja kutoa shukrani zangu. Kwa kweli hii ni mara yangu ya kwanza kukanyaga ardhi ya Burundi. Na nimekuja kuambia Warundi asanteni sana. Na wapenda sana na washukuru kwa ile kampani wakati wa msiba,
na hata baada ya msiba nimeendelea kuwasiliana na Warundi akiwemo Abel. Nawapenda sana na naomba hii mfikishie na rais wetu Evaristi na kukunde chane. Naomba mwambie kama anasikia, kama kuna watu watamwambia, mwambie Mama Kanumba anasema anakukubali sana. Evaristi, waziri wa Burundi, ndakukunda chane. Nimepatia Jamani, tulicheza movie Dar es Salaam na Abeli akawakilisha Warundi. Tunaileta hapa kuitambulisha na kuna ingine au zingine tunaendelea kucheza. Kwa hiyo kuweni huru, niulizeni maswali, na kama kuna yeyote atataka Mama Kanumba, naomba unipe company kwenye movie yangu au nitafutie msanii fulani huko. Sisi wa Tanzania na Warundi ni kitu kimoja. Karibuni. Okay, asante sana mama. Arakoze. Arakoze kubo batumvise ibyavuze, avuze yuko nyene yaje ngaha mu Burundi kubaramutsa kubera yuko yasanze Abarundi bari abantu bakunda umwana wiwe, nabakumva yuko atobaho ataje kuramutsa Abarundi kubera bakunda cyane. Aravuga ibikorwa twakoranye bya sinema n'ibindi bishobora kubana yadukorana ngaha mu camake n'ivyo ashoboye kuvuga. Hama rero kubijanye n'ibikorwa byatujanye Dar es Salaam, haraheze umwaka ngiyi Dar es Salaam, Dar es Salaam gukoraho sinema. Twakozeho sinema zibiri, imwe yitwa Spiritual kama ni nguvu ngo za kivita za ibintu bya gute mugo bayise Spiritual. Hama iyindi nayo yitwa Afterlife. Ico naje nize makume ndacuma, nimba ari inyuma y'umunezero, nimba ari imbere y'umunezero. Afterlife nimba ari imbere y'ubuzima. Oh, nico kirananiye, numva bari. Hama tugenda gukora iyo sinema zibiri, turashaka kugira tournage, turazikora. Ndavayo abantu benshi baramenya ko nagiye gukora, ni benshi bagumye banyishuza ibikorwa bagiye gukora birihe ko tutabibona. Ariko rero gukora mu kindi gihugu nasanze ari kintu kitoroshe, kubera yuko nimba uvuyeyo umwanya wo gumukurikirana bya bikorwa. Urazi abantu bamenyere gukora amasinema, abantu aba producteur bazihinyanyura, uguma nyene wiruka nawe. Nunga hari ngaha mu ndafise sinema ndiko ndakora, nirutse n'umuntu ariko arayikora n'ibirenge byampiriye kandi arahanye, nguma niruka ganda yironke ndayipostinge byarahiye. Rero kuri sinema iri hanze hoho nibindi bindi ufata WhatsApp ukavuga ngo bimeze gute, ngo kazi niko namariza ngo naenda sawa, kumbe yibereye mu bindi karindira ukabura. Rero byabaye ngombwa ko faca umwanya nsubireyo nze kurabikoga aho biri. Hama ikintu nakoze iracengenda njanye n'umuntu nobwa w'umuproducteur igiye turagerageza sinema, dusanga nta bintu byatari barakora. Dusanze atari ibintu byatari barakora, turavuga ati reka twiyaranje turabe ingene twobigenza. Turakora iminsi napanze yo kubikora mbona wapi. Aho ndi mu hoteli izimvye ikariya ko muri ville, kuko ndi mu gihugu c'abandi, ndakora wapi ngarari jo. Twashaka kwirigwa turamonta kuva mu gitondo kugeza mu kindi gitondo, nta no kuryama, nari nzo naruhuka, ariko wapi. Turakora tugize gutya tubona iminsi iraheze, haburamwo utuntu duke cyane. Tuvuga ati rero ko bimeze uko reka tubitahane ibikorwa twarabikoze, amasinema abiri twarayakoze, ariko kimwe novuga nuko kubishira kuri YouTube ubu nyene ntibica bikunda. Ndazi bazoguma bambaza ngo ibikorwa bagiye gukora birihe, sinema zirahari, ariko kubishira kuri YouTube bituma tutaronka amasoko, kandi ari sinema nziza twakoreye mu kindi gihugu, ko turondera amasoko ku ma TV za Azam TV, za Wasafi n'abandi bagura amasinema. Nitubona turose mwaka umukate gato tuzobone gushika kuri YouTube, kuko hajya YouTube ntiwoba ngo ukoresha 5 miliyoni yagarure, namwe murabizi ukoresheje YouTube ntayo woronka.
mucamakere n'ivyo bikorwa vyatujanyeyo. Hama twaciye twiyumvira ati ni gute uyu mumama twamaze kuba inshuti je, uyu ukeshi ambonye yambariye ati burya keshi reka ndabivuge ndakavuge, mu gihugu urashaka kuba mufise umuntu afise impano zitangaje, mugo kubera muvukana mwirirwa murasangira ikijumbu ntubone ko ari ico ashoboye, mugagiye ahandi biba ari bindi baba babona ko ari umuntu akora ibintu. Nari kuvuga ngo akora ibikora inka, mugoje n'inka sindabona ibintu ikorere uretse kurisha. Burya uwo mugabo wangu umuntu akora ibikora inka, ukora nk'ivy'inka ko barukurisha gusa ne ya bintu byatare uri kurakora. Rero anyita ngo umuhungu wiwe ambonye ni nkaho ababonye Kanumba. Yani mama akiniona ananiona kama Kanumba wake, ananipenda, anasema kumbe na Burundi napata muhungu wanje, muhungu nimesha zara mtoto Burundi anayefanana na Kanumba. Kwa hiyo tukapendana na mama, ndio maana kaamua kuja Burundi kututembelea. Anakuja kututembelea, anasema kwa hiyo tutaenda pamoja. Sasa yuko hapa, anakuja hapa kusalimu Barundi na kuwashukuru kwa upendo mlioonesha mtoto wake, ndio maana yuko hapa. Sema watasema anampendelea mwanangu. Mimi nafikiri Kanumba alikuwa mbunifu. Kanumba alikuwa anavaa uhusika. Akicheza kama kijijini anakuwa mwana kijiji. Akicheza kama mjini anakuwa mjini. Akicheza kama tajiri anakuwa tajiri. Yaani alikuwa anavaa uhusika. Hicho ndo afa alikuwa mbunifu. Hicho kitu ndio kilikuwa kinasaidia ili kuweza, na alikuwa anakubali kushauri. Kuna mwingine hataki umshauri, yeye anajiona yeye anachokifanya ndo basi. Ukifanya hivyo huwezi kufika mbali. Binadamu hakuna aliyekamilika. Kubali ukosolewe. Japo ni star, lakini hapo umekosea. Ungefanya hivi, mambo yako yataenda sawa. Alafu lingine unaniuliza nani mwingine wa kulea? Mimi kwa bahati mbaya hata yule mdogo wako alikuwa anaishi naye, kama una taarifa naye tayari ameshafariki. Kwa hiyo sina mwingine. Kwa upande wa vulana nimemaliza. Kwa hiyo sina wa kulea, na Mungu anisaidie siwezi kurudi huko. Wajukuu hapo lakini wana wazazi wao. Kwa hiyo kwa huko nimemaliza. Alafu unaniambia wakati wa Kanumba mlikuwa mjaniona naigiza. Mimi kiukweli nimeanza kuigiza nikiwa mdogo. Especially nilipokuwa sekondari niliwahi kupata tunzo ya uigizaji bora kanda ya Ziwa. Mimi natoka kanda ya Ziwa, mkoa wa Kagera. Sasa by then nilikuwa Kagera, Mwanza, Shinyanga na Msoma, kanda ya Ziwa. Niliwahi kuwa mwigizaji bora. Lakini wakati ule tulikuwa unafanya tu kama kujifurahisha. Na ilikuwa ya kwenye stage. Kwa hiyo kuigiza kwa Kanumba hadithi kwangu. Na mimi Kanumba alikuwa akiigiza akirudi ndani wakionyesha pale kwenye TV, mimi ndio nilikuwa namdirect na mkosoa. Hapa umekosea, hapa hivi. Wote wanakuja na rei, mama hapa unasemaje, nini na nini. Kwa hiyo sasa nimemaliza kusoma, nimeenda chuo, nimefanya kazi, nikawa mama wa familia. Na wakati ule watoto wa kike tulikuwa turuhusiwi kusoma. Sijui kama huko Burundi zile mila za Kiafrika. Mtoto wa kike ni kuolewa. Wa kiume ndo asome. Tena wewe utalazimishwa uolewe ili mahali yako imsomeshe huyu wa kiume. Lakini namshukuru Mungu, mamangu alinipigania na baba alikuwa muelewa. Kwa hiyo nikawa nimeachana na hivyo, nikawa mama wa familia. Lakini namshukuru Mungu, ile mbegu iliyoota kwangu haikuoza, ikachipuka kwa Kanumba. Kwa hiyo watu wengi wanajua kwamba mimi nimeanza kuigiza baada ya Kanumba kufa. Mimi nimeigiza mapema na mimi ndio nilikuwa namuelekeza Kanumba. Lakini baada ya Kanumba kufariki nikaona nirudie kazi yangu. Kiukweli upande wa kwetu sanaa ni ajira. Kwa hiyo nikaona kwanza kukaa ndani unakuwa very bored. Unawaza hiki, unawaza kile. Kwa mfano kama hivi ninavyokuambiwa, tayari nimeondokewa na watoto wangu wawili wa kiume. Bora utoke nje. Kwa hiyo ina hiyo kanisukuma, ikanifanya, na nashukuru
watu wakanipokea mpaka wakawa wananiuliza mama Kanumba. Hilo swali naulizwa sana, lakini naambia mimi nilikuwa mwigizaji tangu zamani. Kwa hiyo na unauliza huyu nitamsaidia nini? Huyu cha kumsaidia, kwa mfano kaja Tanzania, mimi namuunganisha na wale mastaa wanacheza movie yake. Sasa swala la soko sijui huko Burundi likoje, lakini kwetu kuna njia nyingi. Kuna Azam TV, kuna DSTV, kuna ma-TV yote sasa hivi yanapokea movie za kwa hiyo hicho kama ataiacha Tanzania nitamsaidia kwa hilo. Kama ataileta huku nyumbani mimi sijui utaratibu. Ndio hivyo. Kuna swali nyingine ya mwisho. Mimi ni Mkristo. Lulu nilishamsamehe na nampenda sana. Arakoze Noraske. Jewe akantu no kunganira ko gatoya nuko wabajije ati uheruka kubona filime za Tanzania kuva ngira kuri Kanumba ati mbega ubu ntimukora nta zindi mukora. Ikintu no kubwira gito nka je merukaye muri Tanzania ntibigeze baheba gukora sinema, bagumye bazikora cyane mbere nziza, ahubwo ubu rugero bagezeko bafise amasinema arenze, afise ama image arenze, ahubwo turaciruka nakazi. Gusa abarundi impamvu batagumye babona filime za Tanzania ni kubera iki? Abarundi barahagurutse barakora sinema, kandi hariho benshi bagiye bakora kubera ukunda Kanumba, ukunda sinema za Kanumba, bibatera umwete nabo wo gukora. Arico gituma dushimira abantu benshi batumye filime n'undi tangura gukinwa igakundwa, kuko twese tukiri bato twumva ninde gusa. Mugora abantu bahagurutse, hariho nka Mugisha, ikatuze tubashimira bakiriho. Nka Mugisha aragurutse arakina sinema iri ku rwego ruryoshe gwiza, irafata yari mu Kirundi, ico cyatumye itagira mbana, ariko ku rwego rw'ibihugu Burundi n'u Rwanda yari yafunitse. Hageze igihe mu Rwanda najyari durazi ko nagiye mu Rwanda, hageze igihe bagaze barambwira ati twe mu Burundi twari tuzi umukinyi wa sinema ko ari Mugisha, donke babona barenze. Hari abantu bahagurutse nka ba Mugisha barakina amasinema, Abarundi batanga kuraba sinema ndundi. Hari abantu bahagurutse nka ba Happy River bakina amasinema meza y'ikirundi, uribuka bakinana na ba Kidumu na Bararijo. Je niho natangiye gukunda sinema ndundi, je natangiye kuraba ijya sinema ya Bararijo. Biraba umurundi arakinye sinema imeze uko ni River. Biri mu byatumye nkunda sinema kubera abo bantu badutanguriye. Tutabeshanye twebwe niba turakora mugo dufite abandi twarabiyeko, kandi igitugu kirakura nikisumba inzosi. Uko tuzokora kose turafise abo twubaha badutanguriye. Kubw'ivyo icatumye sinema za Tanzania tabandanye uzibona nuko abarundi basigaye bakora cyane, kuko abo badutangurira nakubwira barakoze, natwe turaza twebwe baje abana, natwe twabarabiyeko, twaravye ibyo bariva bakora, turavye ibyo ba Mugisha bakora n'abandi n'aba GFS bajya baciza tubona amasinema bakora n'abandi, turavuga ati reka natwe dutanga umusada muri sinema. Rero sinema ziba nyinshi ubu mu Burundi, hari sinema nyinshi ku buryo abarundi bararose sinema baraba nyinshi zo mu Burundi, kandi ziborohereza mu mutwe, zitabatwara ubwonko, kuko uri kurumva filime y'Igiswahili n'ubwonko bwawe umengo buriko buragabanuka, kuko ari ururimi bavuga baza anasema nini, ukarinda kuyumvira icavuze, urumva ako kazi urinda kuyi, kandi warose umurundi aguceze ya mu Kirundi utarinze kuroha. Nico gituma rero filime z'i Burundi zigatanzwe n'abatazira bacana, kigigino twazira bacari naho nyene nk'abarundi twari tunezejwe no kumva umuntu azanye sinema mu Giswahili, umengo niza aba Nigeria, umengo niza abazungu, tukabona image nziza, tukabona abakira mu mazu meza, kandi agaswahili dupfa kukumva aho gato. Mu Burundi ataye ni sinema ihari, tugaca turaba sinema z'abatanzania cyane. Niyo mpamvu utazibona, ariko barakora wa muntu image bagezeko, uri kuraraba sinema uravuga ati izi image tuzozigira kujyana, bari kuma image areza aho Imana idufashe tubandanye dukomvya tureko tuzona bashikira natwe kuri image, ariko no hanyuma wacibaza ati mbe wowe sinema zawe uziteganiriza iki? Uziteganiriza iki? Uteganya ko zogenda gute kugira ngira zigira ico zikumariye canke ico waziteganirije ukizikora? Kuko ikintu kiribije y'amamiliyoni n'amamiliyoni ibintu byaguye, ariko ico no kugira nuko ibintu vya sinema bigoye, nimba zano twahombeye muri iyi si ku byo bwo guhomba amahera muri sinema, biragoye guri yakoresha yagarura.
ariko icifuzo canje nuko sinema ubu nyene zaheze ko turondera amasoko muri Tanzania nkuko yabivuze za MTV n'ahandi turabe ko dushaka kuronka abatugurira. Nianze na swali la mwisho, swali la kusema kwa nini hujaniona kwenye TV. Bahati mbaya siku ile walienda Azam au mara nyingi wakienda kuojiwa nakuwa busy. Kiukweli karibu nikiwa Tanzania labda kwa wiki naweza nikapumzika siku moja au siku mbili, kila siku niko location. Kwa hiyo nashindwa kujigawa, ila anamwambia nenda na kupa baraka zote na uko huru kutaja jina langu. Sasa lile lingine la kwanza linasemaje? Nisema nikisahau na kurajibu. Nilisema kuhusu nani kitu ambacho Tanzania sija okay. Kitu ambacho Warundi mnaweza mkajifunza kwa Tanzania mimi sikioni. Ni kwa mfano kama una kikundi chako cha sanaa, unawafundisha, una train. Ni kama unavyofungua darasa, ukafundisha darasa la kwanza, la pili, la tatu. Na kwa mfano hii sanaa itoke moyoni. Usiende kufanya sanaa kwa vile umekoswa kazi. Ngoja niende labda nitapata shilingi. Hapana, itoke moyoni mwako. Uipende. Itakuwa nzuri. Alafu swala la kusema kwamba labda move za kibongo nyingi ni za mapenzi, nafikiri sio kweli. Sawa, zipo za mapenzi lakini tunachanganya. Kwa mfano kama Kanumba alikuwa anacheza za kijijini, mimi mwenyewe hapa nacheza most of the moves zangu zote ni za kijiji, bibi, mama, niko kijijini kabisa. Kwa hiyo zipo zinakuwa lazima mgawani. Wakati mwingine inatokea mjini, lakini sasa hivi tumejikita sana za kijijini. Sasa kuhusu zile movie ambazo umecheza na Abel, Kirundi labda akizungumza yeye. Tulicheza kwa Kiswahili. Ni Kiswahili. Lakini kuna maneno ya Kiswahili, kuna maneno ya Kirundi machache. Kwa ile filamu inaitwa Spiritual. Yaani tulichezesha Warundi hapa. Ukitaka kusema Kiswahili kikakushinda, tunakwambia sema kwa Kirundi. Yaani tunachanganya. Mimi natoka mkoa wa Kagera. Lakini nilicheza movie fulani na mtoto, kuna kijana ana ugonjwa wa sikoseli na wamemkata mguu. Sasa akatunga story ya maisha yake. Mama yake alimtenga nini. Sasa jinsi alivyoandika ile story nilicheza naye. Ilichukua 10 bora ITV. Nilikuwa naweka maneno ya kinyumbani na walifurahi. Kwa hiyo kama kwanza ni inaleta chachu unapoweka maneno ya kilugha. Lakini ukiwa hapo kwanza bila kujibia, kuna aina kama umefanya na Fanny, nisikie kama unazoonekana kwenye movie yake ya Fanny, kitu kama ile mwisho alipokuwa kama sasubiria kwanza kwa hiyo kujadiliana na Abel. Nani, asante. Tunaendelea kuongea. Hatujamaliza makubaliano. Sindishura. Wewe rero we nawe ni danje. Twavuze yuko bijanye n'ibikorwa tugira azokora biracari banga mugo nyene warabonye ikiganiro kwa Sandi, ari ibintu ariko baravugana bashaka gukorana. Hama wavuze ati mbega nigiki wakundiye Mama Kanumba. Ikintu cyambere namukundiye nuko ari umuntu ameze neza. Numumama nuvuga ati imico afise nyene ni nk'ikirundi, nimba ari kwera avuka Kagera karibu yo mu Burundi, kuko Kagera ni ngaho iruhande y'Imuyinga mu caro ca hariya. Afise imico myiza yo kwicisha bugufi kandi nta bintu by'ubujyajagira, kuko iyo nza gusanga ari njyajaje yewe naca ndamwihoza. Naca ndamwihoza mugo nasanze ari umuntu ameze neza atabujyajagira. Ndavuga ati rero ndabona twokorana ibintu byinshi cyo namukundiye. Hama kandi wavuze ati mbega filme zawe uzoguma tuzibona kuri YouTube nkuko wahora usohora gatodushirira cyangwa uzoza zishora Tanzania. Ntakubeshe, ikintu cya mbere umenya nuko iyo abatanzania ahantu naciyeho heshi haba no muri azamutima bambariye ati Abel tunaona
dufise amasinema menshi ariko yose ari mu Kirundi. Utagira ngo batanzana ntidukunda abarundi ahubwo ntituzi ururimi kinama. Turakina filime z'igiswahili uzituzanira. Rero Imana ibishoboje ikanamfasha mu bwonko bwanje igiswahili kikaduga kikiyongera nzana gikina. Mu bw'igiswahili ciwanje nigikaze kwe sino babesha. Ndi mu bantu bamwe hagize nk'ijambo rinanira mu kiri igiswahili naca nkubita mu Kirundi. Kweli. Nacha mvuga ikiwa neno la Kiswahili ikinishinda. Nimekitia mu Kirundi ebana byananiye. Rero ari byo nshoboye. Noza ndakora filime z'igiswahili canke z'ivyongereza nkajana hanze nkarondera amasoko n'ahandi. Kuko ngahi wacu tutabeshanye naragerageje. Je mbere ntako ntagize mu gukora amasinema arenze meza zimbya ntwara amamiliyoni. Ariko mama yangu mu Burundi nibigize bavuga ati uyu muntu reka tumushigikire na gatoya ahubwo barampoze bagumye benshi bashaka kunkubita umugeri cyangwa kumponyora ko ati we tuka we kwanza ntiwize we ntiwize ushaka kudusiga witwaje ibiki nibiki bashatse nko guma mengo bamanura bugisira goye urumva ariko Imana yashatse kugurura uruguru je nashaka kubesha mubu jewe narakoze mu imisi nakoze sinema nirukanka ndayikora ku munota wa nyuma umuntu yabona ndiko ndayikora wamengo ndumusazi intwari miliyoni 3 kugira ndayijane muri festival miliyoni 3 ndayikoze ijo n'umurango ati je ndabakora akantu gasaka image nziza nkota kamera irenze nini image zirenze ariko mwarabonye festival nta image nziza na rose nta n'ijwi ryiza na rose nta nubwo kuva ntangura uja mu mahigano nta n'umunsi niwe ndaba n'umukinyi mwiza urumva rero umukinyi mubi none umaze kubona umukinyi mubi ucubandanye ivyo bintu ndi umukinyi mubi tuvyemanye nimba abandi bashobora guhabwa ushimwe w'abakinyi beza nuko bakora neza jere nkora nabi sivyo reko nkora nabi reka mbande nkora nabi uko nyene ibintumbere nihaye gusa ndakora agasinema nka kame tubi mu mwaka ariko kuri jewe nita keza nubwo kubanda atari keza ariko muzoza murakabona kuri genda amateleviziyo mu Burundi aranshigikira RTNB irerekana televiziyo filime zanje zayisanganiro zirekana filime zanje reka renze ndakora mwene utwo turu nikora gasinema ndagakubita muri RTNB abarundi babona ubutumwa nabahaye abarundi babone ko Abel hari icyo karabafasha mu buryo bwo kuvuga bwo kubahanura ukuntu mwe uje muri birebire narabonye nacinyijwe none mbeshe narazina sindi n'umukinyi mwiza wowe ukina imyaka ingahe uteregerwa n'umukinyi mwiza ndi umukinyi mubi none umukinyi mubi mushaka giri hama ikindi ndababaza reka ndababaza reka nshiremo kandi kantu abapromota mu mabarire ntava ni uwonza uza gutsitara ambabare umugabo je sinibaza ko aya makaro aza kuyatsitara kireka nimba agenda ari impundu ejo habaye amarushanwa festival wabaye wa mbere ni Amede kandi nararyohewe ari mu bantu bakinye sinema kuva kera yaramaze imyaka 11 akina sinema kandi akumaja mu marushanwa nta musi numwe yiri bwaro nararyohewe urumva yakoze kuva kera ariko genda kuri baba promoter abe ariko aravugwa gute biriko biravugwa cyane nk'umuntu yarose igikombe yakinye neza amaze imyaka 10 n'ingahaki ariko yaza kuba umukobwa abantu bose bavuze ko ari wa mbere mu Burundi ari wa mbere muri inosi ayuko no muri uri wudari we wa mbere uranyumva mani kora umwuga wa promoter nimuzane gutereta genda uterete hirya y'akazi kuko hari umuntu usanga promotion ari karagira harimo no gutereta reka uyu mukobwa namuvuge cyane nitubona nazo nantwengera neza nitubona naharigeyo osanga koze umuti fulani mani promoting a cinema Abel ndakora sinema ngakoresha miliyoni 5 mugabo nimba ngiye muri Tanzania ugasanga ntibashatse no kubivuga cyane hari umuntu umwe yavyanditse aravuga ati uyu muntu kuri katari karavugwa cyane tubona ibikorwa yakoze ni kubere cyane avuga ati ndi umuhungu kandi no kurara mu isekuru je nabivuze mu mutima nahora numva kera ngoraye mu isekuru umukobwa kandi je ndi umuhungu mwiza ngene muri Tanzania ati urasa neza hari ikibazo mvize niko nagitsina gabo ndaje mu isekuru umukobwa kugira naje shikirwe gabasha sindabona umuntu araye mu isekuru yabaye umukobwa ndavuga ati bire nta kundi
reka ubwivyo ntabeshe ico kintu carambabaje kubona Ameda atsinda ukabona naguma nja kuri Facebook nugura ndabiko guma wapi umuntu atuwe inyuma y'imyaka 10 n'ingana kubera ari umuhungu vraiment ariko utanga umuco wa bere imbere y'abanyamakuru harakantu kuza ati bisa nkaho umuvuze ko kuba yatowe ari umuhungu yoba ariyo mpamvu atariko arakugenda ku binyamakuru ikirundi navuze kirumvikana nabivuze sinabivuze navuze ko ari umukobwa yatowe kuveja bariko aravuga nta nindi nkuru bivugwa mvuze ari umukobwa atowe uyuhe mukobwa ntawatowe mvuze yaba ari umukobwa yatowe ntawatowe mvuze yaba ari umukobwa yatowe ari umukobwa yabaye uwa mbere yakinye neza mu bakobwa none uko wakinye neza kandi filime yiwe yabaye ya gatatu uri kuravuga ko yatowe ntiyatowe man navuze ko watowe ndiko ndavuga ku muhungu yatowe yatomboye Abel navuze ko wabaye uwa mbere ivyo bindi biri kurazana niho biri kurabizana ikibanza ca Amede iyo aza kuba umukobwa yaba umukobwa ariko aravugwa gusumba systeme bariko aravugwamwo na promotion bariko aragirirwa ibirenze ariko ibinyamakuru byamwanditse ko baravuga yuko ishusho y'umuntu yakinywe n'uwitwa Amede ko ari we yatwaye ikibanza ca mbere arakandi kantu atariko yifuza kandi gusoma navuze ikirundi twese ushaka ucumve canke ureke ushaka unkunde canke unyanke je ndi umuntu mvuga ukuri mu buzima bw'iwanje promotion yakorewe nk'umuhungu n'akazi yakoze ntibihuye harakandi kantu wavuze kajanye nuko wewe utigeze ukorwa umukinnyi mwiza mu myaka umaze uriko urashika mu mahiganwa sound canke image nziza uvuga ati bisa nkaho byaguciye intege uvuga ati mu mwaka ngiye gukora film imwe canke zibiri hanyuma eretse abarundi biryohere yumvikana ko Abel niyashika mu mahiganwa ubu azoca asaba kuvanwamwo canke agiye kurikira ahubwo nuwonda ndanayagiyemo mama yangu hari ibintu bizoba byarahindutse nibihinduka nzojana hari igihe mwisangamo kenshi uzoca usaba hari ibyo nisanzemo n'ibyo bijya uri burundi wasohotse wiruka hari ibyo nisanzemo hari ibyo nisanzemo ariko je mu marushanwa si cyane juzo turambona ndi umukinyi mubi mani umukinyi mubuza mu marushanwa ngo utsinde mani kandi abakinyi beza none baza ko biva kuki nuko ndi mubi nyene umujamana ikibazo cyane batugenda Malo Lloyd TV.